nahashitse mu mwaka w'ibihumbi 2006 murumva yuko ndahamaze imyaka 14. Rero ico gihe nahashika ivyo bitaro vyari bimeze nka centre de santé kubera kuko nije nari umuganga jenyene n'abaforoma batandatu. Murumva ko yari centre de santé. Ibitanda vyari 50. Ndibuka yuko nta n'urugo rwari ruhari, byari bitaro n'ukuri bimeze nabi cyane. Ndibuka yuko igihe nahashika yuko na bloc opératoire yari imeze nk'iyitahari, nije nashitse n'organiza bloc opératoire mu kwezi kumwe gusa nari maze kuyorganiza ntanguye kubaga. Nta umunasisi nari mfise, nije natera rashi nkongera nkabaga. Rero nagomba ntera intege abandi baganga bakora muri dans les hôpitaux de l'intérieur. Murumva aho nahereye ngomba kubabwira aho ngeze rero. Ubu turabaganga batanu kandi ufise abaforoma 45 na personnel d'appui bashika 60. Safu ya y'ibitaro tugeze ku 110, si benshi cyane. Ndagereza uko nshoboye kose kugira ngo masse salariale yobe kuba nini ya cyane dushobore kugira des investissements. Hanyuma ikindi novuga nuko imbere yuko tugira ama investissements turafise comité de gestion, twama tuza turabonana tukiyumvira ama priorité dushira imbere. Twamaze ko yumvira rero tukaraba uburyo tuba dufise, hanyuma tukabishira mu ngiro. Sinobabesha uburyo dukoresha mu ma investissement dukora buva muri PBF, nta mfashanyo extérieure dufise. Ni PBF yama idufata mu mugongo kugira ngo dushobore kurealiza ibintu byose twamaze gushikako. Ubu twarubatse d'abord bloc ya maternité kuko murazi ni ya pédiatrie ko ari byo biri priorité muri PBF. Nivyo rero natwe twahereye ko kubaka, hanyuma tuza kubaka ibindi mu nyuma twamaze kuronka aho dushobora gushira abavyeyi hamwe n'ibibondo. Ubu rero ibitaro bigeze kuri capacité d'accueil ya 250 lits, twavuye kuri 50. Twarubatse rero n'uburaro bw'abaganga, turubaka bloc administrative ntiyari ihari, turubaka urugo. Hanyuma nkuko leta vyeyi idusaba gukora, natwe twabaye ibitaro mvyeyi. Kubera iki? Twarubakiye district aho bakorera kugira natwe dufashe leta. Uwo mugambi rero son excellence ariko aratubwira, twe twawumvise kare kugira ngo dufashanye ibintu bivi wanyu bikazobasubirako namwe kubera ibintu biba bimeze neza. Hanyuma mu bundi buryo tugerageza kurondera amafaranga, twarubatse amakioske ku ruzitiro. Hanyuma rero abagenda kudandarizayo hakabaho ibintu abagwayi bakenera, hanyuma badandirizamwo bakazora duha amahera ku kwezi kajayo n'atari menshi mugabo ntibibura ico bitwungura. Hanyuma twaragize nyene na parking aho amamoto n'amakinga bishobora kuja babishiba ayo makinga aje kwa muganga akaba securite bagatanga $200 kwikinga. Na mahera make azarinjira mugabo ntabura ikinogo azibira. Twarubatse nyene na restaurant, mwabivuze yuko kuri garde twogiranira amasezerano n'amarestaurant azaragaburira abakozi kuri garde. Iyo restaurant twarayubaki, ubu twagize na sous-traitance yayo, hari umuforoma yaciye ayifata akazara araduha amahera ku kwezi. Hanyuma ubu turiko turubaka bloc mère enfant nkuko twayibonye kuri hôpital militaire. Irima beaucoup inspiré kubera iki? Kubera maternité twubatse kubera abagwayi benshi rimwe irarengegwa, abakenyezi bakaryamana abandi bakaryama hasi. Même chose no muri pédiatrie twaciye tuvuga tuti ko abavyeyi n'abana
ariho badukoresha ariho baduha akazi tuteze kwama tubafata neza nta gituma cy'uko boryamana canke bakarara hasi rero twaciye twiyumvira kubaka un bloc mère enfant ifise niveau zibiri ndamaze guheza redo chaussée narashize ko na dal yantwaye imifuka 1000 y'isima murumva vyantwaye uburyo bwinshi natanguye kubaka mu kwezi kw'indwi mugabo ubu amahera ya PBF ko asigaye acumbagira mu kuza ubu biriko birangura buke buke nagomba monera akaryo gusaba ababijejwe kubidufashamwo barabe ingene bosubira kuza baraduhaye amafaranga ko aradufasha cyane hanyuma twari dukeneye kandi na service ya physiotherapie ya kinesiotherapie ubu turakengurukira ababidufashije mu APF ikorana na maladie chronique baradufashije baraduha ibikoresho ubu abo tuba twabaze bavunitse bakeneye kinesiotherapie duca tubafashiriza sur place ngaho nyene hanyuma twari dufise n'ikibazo ca morgue hari umuntu apfuye akeneye kubikwa twarinda kuja Gitega canke Muramvya ubu rero twubatse morgue hanyuma rero n'imfashanyo l'Eglise Mère yaduhaye iyo machine yo kubika abantu 4 si byinshi cyane mugabo bizofasha muri sous-région kugira ngo dushobore kuza turabika abantu baba bapfuye hanyuma muri iyo bloc mère enfant dufise imigambi yuko hejuru twoshira y'ama service tudafise muri sous-région muri kariya karere nka service ya nephrologie naramaze kwegera uyu mu professeur yicaye hambavu yanje kugira ngo turonse ibikoresho vya hemodialyse bashobore kuzoza baradufasha tuzoshiramo na stomatologie ophthalmo n'izindi service abanyagihugu bokenera kugira tuze turaborohereza urugendo bose boye kwama baza baraza ngaha hano i Bujumbura rero nkuko deje wa hôpital militaire yabivuze nyene twebwe ibitanda turavyikorera turarondera matière première hanyuma rero tukarondera umusudeur akaza bikorera sur place hanyuma rero amamatra tukaza kuyagura muri Exim hanyuma rero abagwayi bakaryama nkuko bimeze neza hanyuma rero ugasanga ubikoresheje au moindre coût ibintu bari kugura amafaranga menshi rero mu ncamake nivyo nagomba kubabwira nkabashimiye encore une fois son excellence le ministre yampaye kano karyo kugira ngo mpartage mon experience nibaza yuko birashoboka mwumvise iyo navuye murumvise aho ngeze birashoboka rien n'est impossible ku muntu agomba gukora murakoze Imana ibezeke